ndo bananiri bashauri banamkemenye wako barabuni basikuye tu shaka gutaha shaka for what nibarondera inoti baje buzuye basikiye mikono wazi kubera bishinze dodo batafera kia Mungu bakwete ingine bibero ni bibero batu bakubase franga sini yangu nienda kutumikia mu barabu kuna bibero ya hivi mu makomantere ngo yarakora pa mu mawese ngo akaza kuvuga ngo yari umu interprete uvuga mu interprete abakobwa bari muri omani baguma banuka nibaze bakora ivy'iwabo numba jewe nja kora entertainment nkakora niko na kipaji ijwi ndarifise nibaze bakora ivyabo kuma komante dodarirata dodarishima nishima mubiki nirata mubiki nibaze nabo birate ndamumvumbu ziguse basi zigusa jani zako zigusa tunazifurahia nganga dodongo bikini biki amabushiti abakobwa b'imishenzi b'imihimbiri bari mu barabo bakaza bantuka ku makomantere mushimire basi mu gifaransa mushimire mu gifaransa thank you very much my mu kicongereza mucongereza bani mucongereza reka mucongereza basi okay thank you very much my young sister Betty I'm so that style that look that look is very nice usutse neza ndaryohewe kandi ndashinye Jesi bakunzi ba Bujahi TV ngo nabayikora kawaza baramutse mwese abivanya naho muherereye ni Bujahi TV cyakinyamakuru cyama kibaza rabisha muvuga muri industry Buja Flavor on the mic ni Benny Beyond camera ni CK Professional twaje kurondera nitwaje kurondera Dodo ariko yambwiye ko yagiye kuyikorera mu mutwe muri Salon de Beauté muri Ville ariko bamye ko ari mu Kamenge Dodo vite Dodo ni sawa Dodo bimeze gute ini ya Salon de bimeze gute ndabona uri muri mood kaya kanuri ugafise kaya kanuna kandi kaya kanubona nakande Dodo eka je simerezwe kunyene Dodo bimeze gute Dodo biraza neza jambo wimena kuberiki none wambeshe waruzi ko naza kuza ngaha nababwiye ko wamaye programme muri Ville ko buri mu Kamenge bimeze gute none Dodo jambo me bikwana yes uri muri mood urimo tungaye ndabona nibi badge vraiment ibintu bakugire kuranga nibikuraba birakura ndabonye ko ariko turaraba nibikuraba pendeza bana just murashaka ibintu nkibi ubashira ngabo batwita gutse turi ngaha utwaye baby ko watita baby batwita gutse turi mwamushiriye ngazo dushana waze mutonya wanje yansiriye anje navyonze Benny muraba bwa Dodo wari wamaye programme abana babigute ize nabi ibintu byo kuvumbura naravyanse waravyanse Dodo none kange tumaze gupanga programme igapfa maze kukubwira Benishu nimurindira indirimbo yanje isohoke hama mu nkwashi byo biganiro mukeneye no mundondera kwiki none kukurondera n'amakosa Dodo nogiye muri entertainment ko tuzokurondera byase no mushaka iki kubazi ivyo twavuganye kuvyerekeye Giba navyutse Sheri wako masiku na post constati miriko suto rifo mbaza kandi ngo Giba ngo no amazi imisa y'amara yawe ngo niyo yamazi Mami Giba niwe ngwana Sheri wako nakula franga y'imasiku none ndamuhaye akayaga ari kibazi Zeme uno musera vyemeye alhamdulillah uno musera vyemeye bigenze gute uno musera mwemeye Giba nakubwira CK Jagi bana wera hora ndamuwa vraiment kandi Stari urabona kuno abantu bakora kuraba vraiment CK raba abantu bakora muraba raba umuvakansi y'umukobwa cyamwita gute umushira muri mood muri mood ukashira muri mood nibarindira bose baje muri mood muri
muti muri kwa muri mudi muri mudi muri mudi muri mudi uko nyene bitahuye uri mushira giba muri mudi none yo mapema arabe mwenye mali arabe n'umwana mwenyewe barashakira ibyo kumvumba seka ndabasabye n'ukuri muzibe kamera yanyu mumbise urasaze rero amashitani yo muri Oman araje rero ndavyanse abakobwa bari muri Oman baguma bantuka nibaze bakora ivy'iwabo numba jewe nja kuri entertainment nkakora niko na kipaji ijwi ndarifise nibaze bakora ivyabo kumana zao kuma komante dodarirata dodarishima nishima mubiki nirata mubiki nibaze nabo birate nibaze nabo bishime giba zao osura giba wako mama gibe ntiyakubwiye ko iyongeye ibiro vyongeye kanye kuvuza yaravyibushe gose uramtoshelezao nataka nikwambie toshelezao sana kako nize yagiba ivyo bikuzanye ngaho kubaza ko kijyage nitwahejeje kijyage turi kumwe na sesi navyo wanyemereye ucumbwira yuko tukuri call waraza rero bakunzi ba Buja ndababwire tugize ikiganiro jaje umuntu turagira ama behind scene mu nyuma tukavugana après twagize nawe warunyotewe mugeze kuri bunga ari nyote kuri butanu birakuraba none wewe beni birakora benyinga mtumdo acha nikunya sini franga yangu sina mwana mama nanisorolea nakunya byangu abantu benshi bashabibaza kuri kijuju kamugara ko arubaka yaramwe ko arubaka juju umviriza ndakubwira beni umviriza ndakubwire beni rero kurayonona nguma winywera ibiyeri gusa na Isaac arabimbwiye Isaac TV take air my friend hey don't talk to me Isaac ambwiye ngo dodo ngo mahera none ngo kashize mu muziki ngo bizogenda gute ngo utarubaka beni uzamvumburi wanje mu Carama ndiko ndubaki wanje mu Carama yangu urumva wana giba wako jamani nataka kukuja kwenye harusi jamani vipi kuja kwenye harusi Rumwana mama mushanze imishatsi yanje niyo muri clip sindashutinga wocuze ko tuyerekana budget nziko bironga bishasha abandi batararo Rebe nishuwa unapendeza ya Mungu leo watanzamera ngayo milioni aliwangira ali wapa hela mama iko na hela huyu asiwapatia hela urofa aliwaye amafaranga faditi 400,000 uko 400,000 aratuona kuri kamera uyiki kuri kamera yabaye kuri kamera tu ni kuri pa ko banaona ku kamera oya ariko kubera ari umugenzi ibi bintu babisuka kuri 400,000 ariko yambwiye ndamwese 100,000 ndamuhireka ndamuhibara sasa nini jamani yambwiye ndamwese 100,000 beni hata kuna nizarao beni sio bya muzuri ndamumvumba ziguse basi zigusa jani zako zigusa tunazifurahia nganga dodongo biki amabushiti abakobwa b'imishenzi b'imihimbiri bari mu Barabu bakaza bantuka ku makomantere baje mu Burundi bakora ivy'iwabo je ni barafatiriye byangu sijui sana mimi najiuliza maswali kwani sasa unamfuatilia sana Dodo Ben tuna giba mzuri giba sheri hata nano ya giba wewe bana nipo hivi siku nataka nigiye kutana hapa jamani zile kwa siku kuna mwanamama alikuwa hapa alikuwa nani Ben nukuri kwimana ntakubesha ndiza ndakubwira munyana anasidanganyishima gume kubwira Ben nukuri kwimana ari abantu batera ishavu imagine umuntu numuzi nuzi kamera yiwe ukaza ku makomantere ukamutuka for what wapi na wapi tu bihuriye he ubuzima bw'uwewe ubwiwanje bakandika ngo amahera wo muri Oman ngo azohera bene mbiza ndakubwira nabaye muri Sauza imyaka 4 ngenda muri Dubai imyaka 2 miaka 6 ngenda muri Saudia imyaka 2 miaka 8 ngenda muri Kuwait imyaka 2 miaka 3 tunakuwa miaka 10 na 11 sasa wapi na wapi maisha yangu ni yangu mie Dodo Girl na maisha yawe yako wewe mwokuna nifuatilia ukuna nitukana ku makomantere ni yako ingwa ukora ivyiwawe numba jewe nshitse mu Burundi nkirata nkishima ngo abajournaliste ngo amahera ndamaze ko amahera wewe jewe no musi vraiment araza kunshorera musi birabe basi je ntiyorampa
Urauni chore hai? Abandi bo gusuka. Samia utakuambia kabisa frangu utazisabia utalipata tata. Yo ndamuha. Jewe na. Ibintu turasamire vraiment. Na urabibona ko ari ibintu biri high class. Kandi Muri mood. muri mood. Muri mood. Shira muri mood. Ubegiba muramujana muri mood. Ndamushiraho nyene. Abakiriya bose. Iyi ni saro ya mutonya wiwanje. Sister ni mutonya wanje. Arankunda cyane. Nimesufrire nimetoka na very big up but Sheri wako. ni mutonya wanje vre. So Lakini kuvuga ubwire babandi. kaneza. CK. Mumwereka baba. Bajya bamadami bo muri ville baze ngama diva. Asuka amadiva neza. Yabwiye ko aza kwishukiriza muri ville ariko naje kuraba nsanze mbwara babigize neza nari muri quartier. Ni neza umviriza. Igituma ntagiye muri ville. Uni mdogo yangu. Alinipigia simu akanambia Dodo. Kia kusalo ndakusuka. Unanisikia? Ariko sinashatse ko asuka ivyagusa guko shaka kumuteza imbere. Urumva? Agire icashike Cyashitseko. Nawe. Cyangwa kumuvuga icarabo. Abaslaga kastafa. Veneso. Sema gafaransa basigatoni. Wawe muri Kuwait no. Kanje. So nashatse ndamurihe tu, sivyo? Kubera ya mutonya wanje. Mushimire basi mu gifaransa, mushimire mu gifaransa. Thank you very much my mu kicongereza. Mucongereza. Nani mucongereza? Ariko ndavuga mucongereza. Cyongereza basi. Okay. Thank you very much, my young sister. Betty, I'm so that style, that look. That look is very, very, very nice. Usuteneza, ndajoye kandi ndashimye. So I love you so much. Kandi uzotera imbere. Yiwanje Dodo girl Burundi. Uko nyene? Ndabona ufise mzenya ngahi. Ni agiba yakwambise cyane. Benuru risuka. Rekonze ndamuri amahera. Ni mama ndampasamira. Ariko ibi ivyaturasamiye. N'abakiriya bazi ko uyu modere nk'uyu wanje Dodo Burundi. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10. Murushe basi zirushe basi. Wewe tena jamani. Na boss. Wewe mwenye pesa zake jamani. Sufurahi basi mdogo yangu. Uko na dada yako ni star. Uko na dada yako ni star. Atafurahi yeye unampatia Samira kupitia Tura Samira. Bene umviza ndakubwiye. Umusista ni mutonya wanje. Aka kazi ariko arakora. Naje niko kazi kiwanje. Narigeze hariya hanze. Oya ngaha mu Burundi narigeze gukora ku isaro ndashaka gukora publicity kuko ndayivuze anashaka kugenda kwijako iyo saro nagiye kuyikorerako umva Ben Dodo abantu benshi baratinya yuko amafaranga azova guherana mu ucakari kuwe vibaya haitawezekana kwa nini sasa bizeze kutazofucakaritse je ndiko ndubaki wanje sivyo shaka bapangayi nibaze kumpangira we chambre na saro iwanje ni 80,000 urumva kubera iri toilette na douche biri munzu muri chambre na saro ariko sindabiyondro yanta kugira amatara n'amazi bishikeho ni mu Cyarama quartier Somalia nibaze abavuga ngo Dodo ngo atafuria ngo Dodo ngo franga ngo anazimariza mu journalist beni wenda baze ko amahera we ni patatano sibataka rero basubiza inipatie basi ndayaje basi ndayatukigwe basi ndayariye basi ndaguha nibandanye bamvuga uko nyene none banukira ubusa abakobwa bari mu Barabu ndaba bose bakiye bafanye byabo si bakiye bafanye byabo entertainment irahari ivyo bavuga ngo journaliste ngaha ngo amena ndabana mu journalist nibaze nabo bashira mu journaliste bibaza ya majambo uri kuravuga ko kajya kantu wanyoye rero tumuri kuraka neka kungora mood muri mood aho yanabyari gupya agapera abasimba basi kidogo basi 3 secondes 3 secondes gibara ku telefone iko na nitafuta bwanangu sipiriza nakubwire Ben dutandiskuga rekaminduke nama ipantaro nziza yanga pisa rekaminduke kuri KCK andabe neza sivyo abivanga ngo dodo mubiki areke kumvangira abana mwari muri mood ari muri mood
ndi muri mood nibandeke nibere muri mood nivyo narondeye Babivuga kujya batinya yuko utuzuko gachakari kale zikakuishiana ukakosa ile sonatikia kurudisha. Haitawezekana. Niko na kwangu, niko na wapangaji, ndumukobwa nkabanzi ka 400,000 kwezi par mois yinjira ndasharikaye. Ndo bana nilibashauri bana mkebenye wako barabuni basikuye tu shaka gutaha shaka for what nibarondera inoti baje buzuye basikie mikono wazi kubera bishinze dodo batafera kia Mungu. Mie sitegemei ngo jo nirendo warabuni ngo ndo nilipata franga. Je namaze kubwira natangiye kuba muri South Africa imyaka 4. No natafuta franga kazi yangu ni ya kusuka. Mudogo yangu njoo huyu anabiyua. Mimi kazi yangu ni ya kusuka njoo mdogo yangu iko na salo yake hapa. Nilishi South Africa nikafikia kusalo ya kaka yangu. Urumva? Nikasuka, nikatafuta franga. Nirukiaga Burundi niko na Noah. Niko na gari ya Noah. Noah. Mbona kuja na gari? Beni, wereka kungora. Kugora kubera yuko mbwira imodoka yagiye he? Giba ni wayitwaye? Ijya modoka narayidandaje ngura ikibanza ndiko ndubaka abapangayi barindiriye ko inzu igira hejuru kugira binjire banangure kundira. Sivyo? Ivyo abantu ikintu shaka ndagusaba ikintu umunsi zo buri kuri chantier iyo nzu yiwawe uzumamagara tugira ikigani. Beni nzoguhamagara kuri chantier wanje ku parcelle yanje mu Carama. Nibreke ko zere pa chantier z'abatuza bangi. Misi kuza marangi. Kimbiza ngo tukokora kamera ka chantier z'abatu. Bireba baramuke ba Omani na Kuwait. Muko mnauza Carama 2 millions 3 millions. Oya, jana guze mu Carama quartier Somalia. Murize mtu wowote mwanajua bei atakwambia. Ari migeze kuranga. Beni unanisarisha. Sipasha kutia mu mudi useme bya wetu bose bivuge uvuga kuri komeze kubera dodo twisunza amakomentari ko babivuga baragereza kuvuga nabi kandi baravuga wowe ivyo bazi turagereza tushaka turebe kumenya kuri wawe dodo ko uri wakunda minata unataka kujua ni uri wako hari mwigeze yang kuranga hari mu uri Carama ari imwe 3 millions si ari zinga zitatu milioni 9 guys 9 millions ninda yafise kuri no mwanya muri konti muyatabisha na matandika mu comment ma bullshit na anitafute mie kama dodo Burundi nimuoneshe. Clip yako utaitengenezea wapi? Ni ofasi vraiment. Ofasi ndamukunda ofasi. Beni umviza ndakubwiye. Kuri call ari he kwanza? Twari kumenda nambaza. Umviza ndakubwiye. Sishobora kumutelefona kubera ofasi na ikumba ari muri nombre y'abantu bajya amahera yawe. Ari nambia ndamurisha nta deni ndamufitiye namusha amahera yiwe ya clip yose. Ni dodo jengene kumenya mbe uzokora ico gikorwa kimwe cyangwa Mungu wangu nakunyoteje kweli bakwete ingine bibero ni bibero abatu bakubase franga sini yangu nienda kutumikia mu Barabu kuna bibero ya hivi mu makomantere ngo yakora pa mu mawese ngo akaza kuvuga ngo yari umu interprete uvuga mu interprete bashaka kuvuga iki mu interprete kwa uko nyane none bibarabahe kama nilikuwa nakoropa mu mawese numba nari umukozi wo mu nzu sikazima ubu ndi mu Burundi mbayeho neza fisi wanje ndiko ndubaka na mahera mbuze ntaho nzogenda gusaba indaro ngo mpawongyama canke umfashe for what imyaka 9 ndi mu bihugu byo hanze ntani mu Burundi ndiko narondera amabuye ndiko ndarondera amabuye baratinya iko utuzuka isha vibaya ngo ndagisubiramo baratinya ko ava unasha vibaya wanazani kama kule kwambie mie ni mtoto wa mwisho kwetu ndi umwana wa ndumuhererezi bakuru wanje bose bari hanze sivyo bamwe bari South Africa abandi bari muri Dubai abandi bari muri Canada abandi muri America sivyo mama jembana na mama wiwanje mama ntacabuze ntacakenye kandi ntaco yani ananitegemea mie dodo ngo nimsaidie hakuna juu batoto bake baku wangu mie banatosha jende numba ndiko ndarondera ivyi wanje ubwanje numba naringiye music ntabwo numusani
ndafise nk'amakenga kumbure nk'umuntu abakora kuri kana kikiganiro bava yibaza yuko Dodo ariko aravuga bijya bintu kubera yuko yanyoye kajya kantu. Oya ubwenge ndabufise vrai. Bivuye ku mutima. Bivuye ku mutima. Benishu. Nta kintu cyambabaje nk'umuntu kwiha peni ukaja muri commentaire. Ntunzi sindakuzi. Sinzi amavuko yiwawe. Sinzi uvaye. Mama imagine. Mtu unaingia mu comment. Unanitukana. Nguyo avuye mu barabu ngo n'umushenzi ngo n'umuhimbiri ngo amezuku bikusaidia nini ndugu yangu? Hakuna faida. Unanitukana for what? Acha kunitukana juu haunijui sikujui. Unanitukana juu ya nini? Uko na maisha yako niko na maisha yangu sawa. Numa narashitse ego mama wanje kuntu bavuga ngo amerana manye mu majournaliste ngo yari ngaha numba hari ni dugwashi jewe namuhaye no musi ariko uraza kuyama basi Benishu nasike bari basi rota njure nta nugwashi ndagwa kubera abantu ngo bakomanta ngo ndagwa amahera yiki yo kuja abantu ukiri ubusa rero nyota ikiwaka imewaka waende waroge waniwezi bavuga ati umuntu ngo ariko aratera imbere ntabura abantu bamuhagarika ntabura abantu bamuca intege ituma rero ndiko ndakubwira jewe mu bintu by'iwanje mu buzima bw'iwanje niko naona mafanikio. So mtu kama uko naona mafanikio ni lazima utaona wenye watakukata tamaa. Huyu yuko hivi Doda Mezuku. I don't care my friend. Nibamvuge uko bashaka, nibakomante huko ndabashimira kubera kwiha peni ugakomanta ijya comment. Imagine ni views uko naongezea views. Waweke like na share. Tena kanda bakunda gose cyane. Mu cyongereza kuntu bakunda. I love so much guys. Nimubandanya muntuka mukomanta kuri YouTube channel ariko ntimwibagire kuja kuri Dodo Burundi. Subscribe. Subscribe. Bizi kuvuga subscribe. Subscribe igizwe n'indome zingahe? Subscribe igizwe n'indome zingahe? Zitandatu. Cyane meme sinaho bagutuka naho babwira. Vraiment. Uko baraguteza imbere Dodo nibabikubira kubera bakwanga ahubwo baragukunda cyane. Abakobwa bari mu barabu. Niba mufatira ko cyane gukora baje muri commentaire bakantuka kubera iki? Nirisufire nabo. Nirihangayikana bari banamuke. Kimwe gusa je sinari mu bintu by'amagroupe. Oya. Iyo nakuze mu bara kuva no muri Saudiya, muri Dubai, muri Kuwait, nta bintu by'abagroupe nkunda. Ni nimero yiwanje nawe urayizi. Nahora nkoresha indundi. So ukuntu baguma baja muri commentaire akiha peni ngo wamushenzi, wamuhimbiri, wambwawe. Reka ngo ashitse mu Burundi, ngo uri kuri irata, ngo uri kurigina mahera. Ndashaka no kuri video. Nasubire yandike kujya nyene. Ndabishima kubera iki ijya commentaire irama avantage jewe. Kumbure twebwe tutigeze tubabona muri Oman muri Saudiya canke hariho ari muri twe turashaka kwiyumvira ati byo bari byo canke twavuga ati byo bintu nivyo bari byo ariko je ndizira yuko umunsi kumbure uzobura kurubaka yanzu yawe uzoburi kuri chantier kumbure kuri kuzoja habona sivyo none Ben umvize ndakubwira cyane bagitangura kubaka ndazi barandika ngo yo ngugiye ku mateleviziyo kuyenzu nizohera baba bandika wapambe nuksi wasiopenda maendeleo ya watu baba bagenda kuri YouTube bandike ngo yo ngushike ku mateleviziyo ngo mahera ngo kwandika ngo karabaye ngo kubaka biraheze no urakoze cyane Dodo kumbere ndagusaba rero usozera ikiganiro cyacu rero ndaguha mic ubwira ijambo ryanyu mubabwira neza batabyumvise neza kumbere ngo wabere ikiganiro hagati yagereye hagati kumbere umubwira neza kugira ngo atahure Dodo ninde Dodo yifuziki Dodo mbe akora ibiki Dodo mbe inigiki yagiye kuduha mic barishira umwana mubi Dodo Burundi ndumukobwa azi kurondera meze fresh sivyo kimwe gusa abantu bashira mu makomantere batukana ugasanga umuntu uri kuramutuka ntumuzi nakuzi ndasabye my friend guys so vraiment ibyo bintu bihagarare what to do what ushobora kumutuka umuntu nakuzi ntumuzi ntuzi amabereho yiwe
nawe ntazi amabere yiwa ngo ni mubi ngo ameze uku for what? Ivyo bintu bihagarare guys, ndabakunda cyane, mubandanye kugira like na share kuri commentaire. Indirimbo yanje lo tante izosoka muri mudi, unshira muri mudi, muri mudi, ilifo ko abantu bose tuje muri mudi. Muti wa mkaratusi, wa hembe, wa ndimu, muti wa nini? Mudi, muri mudi. Muti Benura umwana wa hembe nakubwiye muri nazi, muri mudi tushira turi muri mudi ukashira muri mudi muti kuraseba uranichaboga tuzasubira inshallah bari kumwe na Beri kumbere kuri kamera ari inyuma bari kumwe na CK Professional. Nibagira kugira subscribe on the mic rero dusezerane neza ndibaza. Nibagira kugira subscribe. Bye.